Bonki yari umugambi bari bafise wo guheza abantu bo mu makartier yari yamirije ikiringo ca kabiri nibutsa abantu yuko ku manifesta ni droit yanyu iri constitutionnel nta muntu n'umwe ajejwe kukurasa ngo nuko wakoze ikintu constitution ikwemerera. Reka twumvirize témoignage ya Amor Fati hanyuma abantu baze gushobora kuduga gupoza ama question canke kudusangiza nabo nyene ivyo babayemo. Hariho je pense abandi ba rescapé ndaza kwandikira maître bashira hishize inbox mumpe amazina yabo komsa dushobore kubaduza. Merci beaucoup Amor Fati, ijambo ni gwanyu. Ego reka mbaze imbere yuko Amor Fati avuga témoignage yiwe, reka mumbabarire mbaze ikibazo kimwe, reka ndagicire kubo twakiri no munsi, kugira ngo bize tumere nk'abatahura, kuko gushikiza isara hari ikintu twavuze mugabo hari ibintu ntumva muvuga, kuko ibyabaye nta numwe twese turavyumva, twarabibonye abandi babibayemo, ariko ayo makartier yose mwavuze yaba Ngagara, Cibitoki, Mutakura, Nyakabiga cyangwa Musaga, nibaze yuko mwumvise amajambo yavugwa n'ubu akivugwa bavuga yuko la majorité ngo ibamwe abatutsi. Ivyo nivyo twumva bavuga kandi bakivuga. Iyo umuntu avuze ati mw'ivyo bintu muko muravuga, donc les deux ibintu bibiri vyabaye différent, hari vyabaye le 11 bavuga ko bateye amakambi n'ivyabaye inyuma bica abantu babasanga mu makartier. Umuntu avuze ko habaye abantu baba ciblé babatutsi, yoba beshe mwamukoze munyishisho kibazo. Dieudonné cankwe Pacifique mutwishure. Bon, ikintu nagomba gutangura kwibutsa nkuko nari nabitanguye, ni contexte ya repression yari iriho. Guhera manifestation zitangura ziriko ziba muri Bujumbura rirare, ziba mu Kinama, ziba ku Buterere, ziba ku Musaga, ziba mu Nyakabiga, abavugira ubutegetsi ico gihe ntibigeze bagomba n'umunsi n'umwe kwemera yuko arahandi hantu ariko haba imyiyerekano kiretse muri ayo makarti. Intumbero yabo ni ya yindi, kuko ubutegetsi bwari bwankiwe ikiringo ca gatatu n'abarundi bose baciye mu nama nshingamateka itariki 21 z'ukwa kane muri 2014. Nta kindi kintu bari gushobora kugerageza kuhadikiririza ko atari ugucamwo imice abarundi, kuko bari bagararije abarundi bonyene, kuko nibo bene igihugu. Iyo abaserukira abanyagihugu baciye mu nama nshingamateka bavuze bati nta kiringo ca gatatu gishoboka, ukabirengako hanyuma ngo wabiha na sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro, abacamanza ukababwira uti mutavuze ibingomba ndabica, bamwe bagahunga. Nukuvuga ubutegetsi bwari bwamaze gufatira inkota ku barundi buti emera ivyo ndababarira. Ikintu rero cabatangaje muri 2015 ryabaye irya mbere guhera haba ingorane mu gihugu, haba une revendication politique ihurirwako n'amoko yose. Je ndabibabwira muri 2015 imisi nabaye mu Burundi guhera itariki 26 gushika mve mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, nta munsi ntage mu myerekano. Hanyuma ikintu cantangaje n'ukuntu abantu baba mu makartier ari mwimbonera kure zamaze guhabwa inkoho, bose baza kugira manifestation ahantu izo mbonera kure zitagwiriye. Mu Nyakabiga ku Murango abantu benshi baza kumanifestaho, ntikwari ukuvuga yuko ari umunyakabiga gusa. Nko mu Kamenge jewe nararonsa akanya kukuvugana n'abantu ico gihe bamwe bari muri opposition nk'abo kwa Gwasa, bavuga ati mu Kamenge Adolphe yavuze yuko umunsi mwabonye umuntu ariko aramanifesta ngaha muzomunzanira nkamurasa ku Murango. Nukuvuga rero abaza kumanifesta bose baza kumanifesta ahantu imbonera kuri zitarahabwa inkoho.
Kumusaga muri ijya minsi guhera mu kwa kane gushika muri uko kwa 12 abari bahaba ntibari abatutsi gusa mugabo muri disikuru bobo bavuga kugira ngo bazimagize abarundi babereke babagarure muri ya macakubiri bobo nivyo bavuga yuko harama abatutsi bagomba kwanka ubutegetsi bw'abahutu ariko kwari ugucanishamo abantu gusa mu ntumbero rero yabo aha nagomba ndacerekane no ku kindi kintu itariki 11 amakamba ahejeje gutegwa y'Ibujumbura Pacifique yayavuze nko mu ikambi ya base harimwo hari harayizamu abantu 19 bavuye mu ba ex-FAB hakaba n'abantu 8 bavuye mu ba ex-PMPA kugira ngo bacanishemwo gose bafashe abantu bagwanirije hamwe abateye babaciyemwo imigwi ibiri aba ex-FAB 19 baraje hari abagenerale baratukwa barabohwa barija gufungwa aba ex-PMPA urumva bagwiriyemwo abahutu baca barungikwa igihano bahawe conyene cabaye icamitation mu makambi nukuvuga yuko ako kantu imvugo z'amacakubiri imvugo zavugwa nabo bamena imyango binjira inzo mvugo z'amacakubiri koko zarimwo zaravugwa ariko ugiye nko mu Nyakabiga ukaraba abantu bishwe hari abantu badandaza amagi harimwo abakozi bo mu nzu jewe sinshobora kwemeza yuko hishwe abatutsi gusa yamara mu ntumbero yo kunumya no guhasha hari hatumberewe guhasha ayo makartier yagize yaragwiriyemwo abiyamirije ikiringo ca gatatu hanyuma bakaboneraho n'akaryo ko gusenyura urunani rwari ruhari bavuga bati mwebwe nta ngorane ababi naba urumva kagatima k'amacakubiri ko kuvangura ko guhasha no kugirira nabi ubwo bwoko baza baravuga amajambo mabi muri ayo makarti ako gatima karimwo mugabo basanzemwo nk'abo bantu bavuye muri Bujumbura rirare bakabasanga ku Musaga so kuvuga ko babareka ngo ni kubera abahutu basanze bo mu Nyakabiga bavuye ku Mugoboka ntibabareka ngo ni kubera arabahutu muri make hariko imvugo y'ubutegetsi yo gucanishamwe abarundi nanone abarundi baragize ikintu cyo gufatana mu nda kona igihugu kitaguye mu kaga gose ngo dusubire kubona ivyabaye muri za 1993 n'ahandi niko je ico kibazo no cishura arakoze metre bashyiraho ishize reka nanje mere nk'umwunganira icambere coco icuko habayeho intumbero yo kwica abatutsi ico carabonetse ndibuka ikinyamakuru iwacu cyaranditse article nziza cyane yo kuri uwo munsi w'igenekezo rya 12 aho cyandika ingene abantu baza gutora bijya biziga mu Nyakabiga wasanga babwira abantu ngo nimuze tubereke filime y'72 ahandi bakavuga ugasanga ngo Kagame wanyu naza batabare ahandi imvugo yerekana ko ari ubwoko baje kurondera iyo yarabayeho neza cyane ico ntawo gica ku ruhande ariko nkuko Maître Dieudonné aje kubivuga intumbero nyamukuru yari yo gukora ibishoboka byose abahutu n'abatutsi bakavanako mu bijyanye no kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza jewe imbere gato cyane ngira nk'umunsi imbere gato yuko dutangura imyerekano nibuka ko niganiriye n'umukuru w'umugambwe Frode bico gihe Leonce Ngendakumana arambwira ati iperereza Adolphe yasavye ugwaruka rwacu muri Frodebu ko bo batabara ntibitaye wowe imyerekano bayireke izibe iy'abatutsi gusa ikindi cya kabiri ariko Frodebu yaritavye imyerekano ico
sinje kuvuga ngo ntibarimwo Leonce Ngendakumana yari afise uruhara co kimwe n'abandi yaranabonetse mu myerekano we nyene yarayitavye icegera ciwe Frederico bamvuga inyumvira yari afise uruhara rukomeye nk'abakurikirana ku munsi imyerekano bamvuga inyumvira yari imbere rero kuri ico ntibabuzemwo abafrode bumugabo umugambi kumyerekana ubwoko warabayeho ikindi mwibuka nuko umunsi wa mbere imyerekano iba haje itariki 26 z'ukwa kane ikintu ca mbere Nyamitwe yanditse uri Nyamitwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'ico gihe yavuze ngo kubera ikimyerekano ngo iri mu makarti atatu we yandika ngo iri kwibera ngo mu Ngagara ngo iri kwibera mu Nyakabiga ngo no kumusaga urumva intumbero yari yayindi ariko imyerekano ndabibutse ko umuntu yanditse neza imyerekano ko yabaye ari Gervase Rufyikiri yari cegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu mu ikete ryo gutanga imihoho yavuze ko imyerekano yabereye mu makomine arenga 200 ikindi mwibuka nuko ico gihe ubutegetsi bwagize ubwoba burakata amaradiyo RPA n'ayandi maradiyo yigenga ngo ntabandanya avuga kuko babona igihugu cose cagira gihaguruke ikintu rero ca mbere cababaje Petero Nkurunziza muri 2015 ngo nuko kubona abahutu n'abatutsi bafatanya mu kumwiyamiriza niho rero kugira adutandukanye twabona mu myerekano batanguye gufata abantu iyo bafashe umututsi tukabona bacamutwara muri documentation bafashe umuhutu bakamutwara ku maposition y'igipolisi mu nyuma bakamurekura ico cyarabaye gose mu minsi ya mbere y'imyerekano kugira ngo ico cuka kize abari myerekano bagire bati abahutu bariko baraduhenda bo ntaco bariko barabagira twebwe turiko tubabara twenyene iyo ntumbero by'ukuri yarabayeho ariko muri rusange ugiye kuraba repression uko yagenze ntabwo yatumbereye ubwoko bumwe gusa nabo abahutu na cyane cyane nk'abo muri FNL ya Gwasa barafise imyanya nabo babatandukiriye nko muri Ndondeza iyo turiko turaraba ahantu henshi abantu bagiye baranyuruzwa ugiye nko ku ruhande rw'aba FNL basanga ari mu Maramvya kandi mu Maramvya tugiye kurondera tugasanga Maramvya baraje bakorera imyerekano mu Buterere kumwe Dieudonné Bashirahiza heje kubivuga ni naho hambere nkuko yabivuze habereye imyerekano ikomeye sinzi ko muhora mwibuka hamwe berekana mu polisi bavuga ko yakubiswe n'abamanifestant w'umukenyezi bakamuburura hasi kenshi ntibavuga ingene uwo mukenyezi vyamugendeye ico gihe abapolisi bo kwiposition yo mu Buterere bafashe inkoho bararasa abamanifestant mu manifesta yo ku Buterere harimwo abahoze arabagwanyi ba FNL batari bake baravuga bati reka tubaharurire amasase bafise mu mashargeur yabo kuko bari baragwanye bajya abapolisi bakarasa baba FNL bakajyama hasi barabarindira amasase arahera aheze abandi bapolisi bariruka wa mugore ntiyamenya ko bagenzi we birutse baramusiga baba FNL baca baraza bariruka barafata wa mugore niho havuye ujya mugore havuye afatwa ukabona bariko baramukwega hasi ariko naho nyene uravye ama video urabona abandi bavuga bati ntihagire umwica ntihagire icyaba umuntu yariko arabarasa baramufashe ntibamwica ico si kintu twoshobora kubona ahandi hantu henshi rero Buterere n'ivyo yaragize manifestation gose abayigira harimo nk'abo ba FNL bava muri za Maramvya kandi baranyurujwe ku rugero runini cyane ahandi hantu habereye imyerekano buriya ikomeye hatahora havugwa ni uruhande rwa hariya za Muyira hariya muri Bujumbura rirare hafi ya universite iriya y'Ikiriri Mugweza hariya biriya bice byarabayemo manifestation ikomeye cyane nabo nyene mu maraporo dufise abantu benshi baho banyurujwe batigeze basubira gutorwa kandi babahutu rero sinoja muri ico ngo mvuge ngo ni repression yakorewe abatutsi gusa abahutu nabo nyene ils ont souffert muri ivyo bintu imigwi ibiri no vuga yababaye cyane yababajwe gose mu bakoze imyerekano n'abanywanyi b'umugambwe MSD n'abanywanyi ba FNL ya Gwasa iyo migwi yarakozwe ko kurusha iyindi migwi yose y'abakoze imyerekano naho n'abandi batari muri iyo migambwe nabo nyene bashikiriwe bakagirirwa nabi mugabe intumbero y'amoko yaravugwa yaraboneka mu mvugo canke abantu bageze muri documentation ibintu babwirwa ibintu bakorerwa babwira ngo vya bindi ntimuzosubira gushoboka ntimuzosubira gutwara ico carabayeho ikindi ngira nongere ko kuri bijanye n'amoko
iyo ubutegetsi buriko buravuga bukoresha iyo mvugo nyene yuko buvuga ngo n'abatutsi babugwanije ariko ico butigera buvuga ugiye ukaraba nka bajya abasirikare bafashwe n'abahunze umugwi munini w'abajenero bagiye n'abahutu kandi barimwe abagwanye muri CNDD-FDD aba ba Niyombare ba Zeno n'abandi usanga hari umugwi munini wo muri bo muri abo bantu bagiye ugiye kuraba abanyapolitike bahunze abari imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu naho nyene abanyapolitike b'abahutu nibo benshi kurusha abanyapolitike b'abatutsi muri ivyo bintu mugabe imvugo y'ubutegetsi yamitumbereza kuvuga ko ari abatutsi gusa ikakivuga ngo ni babandi ni bamwe bishe Ndadaye ni bamwe bagize gute umuntu yacabaza none Niyombare ari mu bishe Ndadaye ufashe generale hari umugenerale ari hano yakora mu biro by'umukuru w'igihugu yari chef de cabinet jejwe by'igipolisi mu biro kwa president Nkurunziza oya si Leonard nawe yakorera muri documentation na Leonard nawe nyene uvuga uti Leonard ngenda kuri yo je pense ngenda kumana yari yigeze ko bagezwe iperereza mu gihugu hagati twera twamukora ko amaraporo turiko tuvuga iby'urupfu rwa Ernest Manirumva hari uwoza kubwira abantu ngo Leonard ngo nawe ngo ari mu bishe Ndadaye uyu muri lieutenant general ariko aranka kuza mu mutwe nashatse kuvuga ari chef de cabinet wa Nkurunziza nawe nyene uvuga gute ngo uyu ngo nawe ngo washatse ngo ari mu bishe ngo Ndadaye ntaho bihuriye ariko imvugo mu mvugo bari babikeneye ko bagiye kubwira imbonera kure bagiye kubwira babo babumvisha ko ari abatutsi bagwanije president w'umuhutu ariko ntaho bihuriye na gatoyi n'ivyo bintu iyo biza kuba n'ivyo ntitwari kubishigikira na twebwe iyo twisanga ari umugwi w'abatutsi ugiye kugwanya president w'umuhutu ntavyo twari gushikira nta na gatoyi ntaco vyari kuba bikimaze iyo dusanga byafashe iyo ntumbero rero ishavu ryabaye iryo ariho bariko barerekana ikibi kiboneka bavyerekanye cyane ku batutsi mugabo n'abahutu ntibababariye nabo nyene barabonye amabi akomeye cyane muri ivyo bintu murakoze cyane murakoze reka duhe Amofati atange témoignage Amofati muratwumva ego ndabumva kandi murakoze cyane okay karibu murakoze imbere yuko ntangure mvuga amajambo witwa Eric Save umwe mu bantu baguye muri izo massacre za le 12 yavuze amajambo ati ubwoba mfise yari amasaha make imbere yuko apfa yavuze ati ubwoba mfise sugupfa kuko bidushobora kutabivamo ati mfise ko ubwoba ko abarundi bazohava barambirwa bakemera kuba baja canke bakarambirwa kubera ibintu byatevye cane nkabivuga cane nshima uyu munsi ko abenshi turiko turabavuga ko turiko ni mu buryo bwo kubibuka nkanatangura kandi nihanganisha biragoye cane nihanganisha abavyeyi bahekuwe imiryango yabuze ababo benshi binababaje batazi iyo abaho bahambwe jewe ico nagire mvuge cane kuri ubwicanyi bwakozwe na Gahomera itariki 12 saho vyahereye na cane ngo ngerageze gutanga umuco ko benshi bazi ko abo Gahomera yishe bari abana bagiye gutera amakambi mpereye ubwa mbere sinzi ko Pacifique nazo yabavyibuka imbere yuko bijya bitaraba telefone yanje yigeze gufatwa batangura kwandikira abantu ama message duhurira ha bagerageza gufata abana bariya maze kumenya ko telefone yanje yafashwe ico nakoze naragiye bamwe turagira inama ndababwira nti duhane code kuko urabona ko hari uburyo abantu benshi bagerageza gufata urwaruka ngo rwagiye mu myerekano rukoresheje amatelefone canke rugakoresha ayandi mayeri turagira inama turahana amakode kibazo batangura kubaza umuntu kugira umenye ko ari afite telefone ibyo byabayeho muri ca gihe gikurikira kudeta imyerekano bavuze ko tutagafatwa nk'abantu bariko biyerekana biyamiriza ikingo ca Nkurunziza
ahubwo ko turi abagwanyi, ko turi akagwi kigometse ku butegetsi banka ubutegetsi bw'abahutu. Icyo ari kibabaje kandi gikomeye rwose nuko benshi bibaza ngo urwaruka rwagiye gutera amakambi ngo rufata ibigwanisho rugira iki, siko ndavyibaza cyane cyane muri mujejuru ndazi ko hari urwaruka benshi hariya cyane cyane mu makomine yagize imyerekano batari bakiba muhira, cyane cyane ndazi ko Gahomera yaguma agenda naho hose nta numwe muri abo bajene bagiye imyerekano baba bakiba muhira iwabo, baba mu mashamba, baba mu myonga, kugeraho bamwe baravuze bati mbe ni kubera iki twebwe tuba mu myonga izi mbonerakure zidutanga tuzi ko zitwicisha zigira ikizibaho. Ndibuka Save yavuga amajambo akomeye cyane, twari kumwe tuko tubabwira abantu ati ntimwigire mufata ngo muje kwihora cyangwa mugira abantu, twarakoze urugamba rukomeye cyane ukuza abana bataba mu miryango yabo ngo ntibaje kuja kwihorera abana, kuko bavuga bati turazi imbonerakure zatwiciye abacu, turazi imbonerakure zidutanga, turazi imbonerakure zituma tutaba muhira, twekwe ki batubana muhira. Twakoze urugamba rukomeye cyane, twavuga duti ntimwigere muja kwihorera, ibyo nibyo twanse, ntimugire mubabaja, twanse kubabaja, suvuga ngo nabaja biki ba nkuru nziza, ni kubabaja, ni kutababaja b'ubwicanyi, ni kutababaja bityo turiko turagwanya. Nico gituma aho twagerageje gukora ibikomeye rwose ibishoboka byose ngo ntihabe ubwicanyi, cyane cyane ko muri abo bana bamwe basigaye bavuga bati izo nkoho tuzihabwa n'abasirikare, kuko ikindi bantu batazi izo nkoho bazikurahe. Abatora inkoho n'abantu bavuga ati dusigaye tuba mu myonga, twarankiwe kuba mu miryango yacu. Gahomera yatembera ahantu hariho hose ababwira bati uwo muzofata azicwa, niko yababwira. Ibyo rero bimaze kuba uko Gahomera bamwe bavuga ko yanitera bakitera agatora abantu bakamurasa, bakarasa ku modoka yiwe kugira aronke uburyo afata abo bantu. Iki ni kwemeza ko ubwicanyi bwabaye le 12 atari ko kwamakambi yatewe, ahubwo hari umugambi cyane wo kuronda ingena abo bantu bicwa. Ikindi nibaza ko gifatanye n'ico Rumata yabajije ati burya nta batutsi bariko baraba targeted canke bo barafashe ko aribo barondegwa. Twari kumwe n'abahutu cyane mu kwiyamiriza, kandi turi mu bantu banse kubabaja. Turavuga duti nkuru nziza, ushobora kuvuga ngo tuko twankira ngo umuhutu ariko badutwaye imyaka irenga 10 muri umuhutu ntitwigeze tuja mu ibarabara, ariko ubu ntidushobora kukwemera, ntidushobora kubabaja bawe, uretse ko ataco watumariye, uretse ko ubukene wadushizemwo, ubu harageze ko turonka ubundi. Ntuco wica amategeko yanagukingiye yatumye tutanakwiyamiriza imbere guca ubwenda ngo uheze kuyahonyanga uco twita ubwoko. Nico nagira mvuge nuko nabonye ko umuhutu yafatwa ari mu myerekano, yafatwa yarahanwa gose, sinzi ko benshi bavyibuka. Yarafatwa gose, yaricwa cyane canke afashwa akicwa nabi, kuko bamufata nk'umuhemu, ntibamufata nk'umurundi. Je novuga ko batamufata nk'umurundi, bamufata ati uriko wifatanya nabo mutifatanije. Harabayeho gucanisha, mugerageza gucanishamwe abantu ku buryo sinzi ko Pacifique arakunda kwandika abantu bitwa ba Ruzoyi, ni mu bantu ubona ko bishwe bakwisishije inkoho mu buryo kureka ati uri umuhutu uri muri ibi ntiwateza kubibamo. Rero n'uwo mugambi w'ubutegetsi wari uhari wo gushaka gufata ati abarundi bariko biyamiriza ni ubwoko n'abatutsi, ariho binyeka ko n'uwo mugambi ushobora kuba kumara abantu wari uhari. Gahomera ikintu yamayidoga cyane, bana nko mu ahantu haruguru hari ntibyari byoroshe kuja ku muhana w'umuntu kuja gukore ubwicanyi bwinshi, kuko abantu twageze kubabwira tuti iyo bibonye abantu muze muhagara mugumu, kuko uwazofata turazi ko amwica. So Gahomera rero byaramugora, yarageza kuja gufata abantu hamwe bandi bakayimenya, ni ku misozi bakavugana tukageza kubwira abantu mugerageze kubijisho ry'abandi. So ibyo rero nagira mvuge kuri bwicanyi bwabaye Gahomera havuye akora. Gahomera nibaza ko yaciye aronka opportunity ikomeye cyane
kwiga ibintu by'umujeje hamaze kuba amasasi kubera yari yafashe amanimero ko yari yafashe amatelefoni ya bamwe yari yanditse amazina burya benshi bajya bapfuye mwibaze ngo ntibari bagiye gutera amakambi reka ndabahe témoignage yewe nkuko nabimenye nacindi mu bantu batelefonwe ikibabaje uwa telefonye yari mu bafashe kandi yaraduhaye code twaradukominikanamwo genda again mugabe ico nakoze nibaza ko ari Imana natoye kuko nebaje nti shobora kuba umuntu yafashwe natoye impuzu z'abagore ndambara igitambara ndambara ziya mpuzu sinzi ibintu bita ibigoma bakunda kwambara abantu b'abagore ba ruguru genda byambara ndagenda ndamenya ko abafashwe bagiye mu igenda gufungirwa mu igenda icyo nakoze nagije kuvuga nti okay ko bagiye gufungwa mu igenda kandi numva ko bashitse mu gashoko mu igenda ndagerageza kubwira abantu nti icyo mukora ntimwemereye ko gahomera hagira ahantu abatwara mube vigila nagije kubwira abantu ni mbwira abantu bagerageza kubwira kuko nzi ko nibaza gufatwa nibaza gahomera akabakura ko batwara baza kwicwa ikibabaje rero it was too late twagiye twumva ati bantu barangiye murazi uburyo bwishwemo twagiye gufata amafoto kuko jewe nahavuye nk'injura ndabwira abantu bafata amafoto ngira benshi barayabonye n'amafoto ubona arimwo ko abantu bishwe n'urwanko rwinshi cyane n'inzigo n'urwanko nuvuga ko biteye ubwoba ababonye amafoto ndibaza mugiye kuri page za Pacific ziriko kubona kumengo bicishwa amabuye bakwitwa amabuye mu imitwe yari flat hasi kubona ko bakwitwa amabuye mu mitwe ico rero cyane nagire mvuge gose subire mbwira abandi sita abantu babuze itarike 11 niki birabaje kuvuga ubona ko abo bagwanye abo injustice bagwanya niki hari abatwiciye abaduhekuye nibo bari kuba dutegurira kazoza nibo batwara igihugu nibo bagitwara igihugu nibo bariko bashiraho novuga nti bari mu butegetsi kirababaje kubona wohoza abo bantu bakibona ibyo kirababaje cyane ikindi nagire nongere ko nuko ntagira amajambo menshi nobwira abahagira ivyo byago ariko twebwe twagize Imana tukava ico nabonye ico nzi si byinshi novugira ngaha nari nateguye byinshi novugira ngaha ariko ntibikwiye simbona ko nza kubishobora nariteguye kunanditse ngaha impapuro nyinshi ariko mu nkundire ndibireke ariko ku bantu novuga ngo bishwe nemeye kuvuga izina Save Eric Save umuryango wiwe utanaronsa akajya kugufana iteka benshi ndazi ko bakunda kuvuga ati bagiye gutera amakambi bari bafite ibigwanisho bari abasirikare ariko nabugenda babwire ko na cyane ugwaruka bwo barokotse canka bahuriye Save n'umuntu yagerageje cyane aragerageza kugwa n'ubutegetsi aragerageza kuvuga kubwiba ko yo kwembera ahubwo akahindukirira abo yagwanya abo bagwanira hamwe novuga ko abafashije kwiremiza ikingo cagati yo umuntu akomeye cyane ubona ko ari umwarimu mudahembwa neza kukugira umuntu akomeye cyane kurabona ko umuntu ari akomeye gose ikintu yakoze gikomeye gose rero niyo bavuga ati jewe sindi mpemuke ndamuke ari ubona ko yahindutse iwabo hahindutse nk'urubuga rw'intambara aho yaba hama hari abasirikare gahomera yamavuga iminsi yose ati umuntu azonka umutwe wa Save hari uwundi musitanteri mutibuka yitwa Sibomana Chantal yatwara komine Mukike bavuga ko yagize umunsi mukuru yumvise ngo Save yapfuye
benshi barakunda kuvuga ngo baravyitereye ngo Save ngo yabaye, ndagenda kubwire ko mu kwanka we kwifatanya nabo bicaye, kuko bagegeze gukoresha amayeri akomeye bose, amafaranga ibiki. Save, Eric Save, gituma tuvuga iryo zina, ni umuntu nkoresheje reka nkoreshe quote ya Bob Marley yavuze ati better to die fighting for freedom than live all your days as a slave. Yaranse kuba umuja. Benshi abo bose mwavuze amazina, ntitwoje kuvuga amazina duhere kuri izina rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, rya kane, twohirirwa ca tukaharara. Ubwicanyi bwatanguye Roduze yabaye opportunité, ntaramenya ingene byose byaje, yo kuvuga ati now is the time to get rid of mbabarira gucanga indimi, ati uyu ni umwanya wo gukuraho aba bantu tudashaka, ati leka uyu ni umwanya. Nico mbona, nico nabonye, kuko urabona ko bakoresha amayeri yose. Ikigarutse kandi nto kwibagira kuvuga, je salue le peuple hutu b'abarundi. Abarundi dufite ubwoko bubiri, niko navuga. Ico nico byanyeretse 2015 nyese ko abarundi dufite ubwoko bubiri. Dufise ubwoko bw'abarundi bakunda igihugu, b'umutima bakunda igihugu, bifuza igihugu cineza. Dufise n'ubwoko bw'imburakimazi, bw'abicanyi, banda ndende. Narabonye abahutu bakingira abatutsi, nabonye abahutu bitanga imbere akavuga bati si tujya munsi nyene. Nabonye abahutu benshi byo gwaruka gwagiye muri ubwo buryo, nabibabwiye, bandikirwa amatelefone ati ndafashwe ngaha ngo ntabare, niko Gahomera yabafashe. Bege benshi bari bavuye mu miryango yabo, bari bavuye aho bari binyegeje mu myonga, ati ndafashwe. Bajya benshi bapfuye, nje ndabafata nk'abamartiri w'urukundo, bari bazi ko ajya mariske, bari bayazi. Twagiye mu myerekano tubizi ko tuzicwa, twagize Imana tugasigara tukabaho. Icyo twokora si ukuguma tuvuga ngo tugo turabibuka, ahubwo ni kwibuka yakoze, ni kwibuka y'amajambo Save yavuga ati yambwira n'abandi bavuga. Nimwe twavuga ko ba Nepomuseni b'abana bicwa, ntibari bafite ubwoba bwo gupfa, kuko bari bazi ko bashobora gupfa. Bari bafite ubwoba ko tuzohava duhemukira koze, bari bafite ubwoba ko tuzohava duhemukira koze icatumye bijya bintu biba. Bari bafite ubwoba ko tuzohava dushika ahantu bamwe dutangura gushinyaguranira tuvuga duti yewe buri iki canke uriki. Bari bafite ubwoba ko bamwe muri twebwe abitwa basinda umuja bahindutse abaja, bagakorana n'abatugize abaja n'abagombye kutugira abaja. Mu mbabare ndiko ndarandira, ariko ngenda nagende mu kanya. Ku bwicanyi bwabaye ikihe gihe bwa Roduze, je bwampaye ikimenyetso ko igihugu cacu gifise umwizero. Uravye amayeri n'uburyo byashizwemo ngo abarundi bamwe bashigwe ku bwitwa abatutsi canke abahutu, bamwe bakabo bapfa. Kandi agira mvuga irindi zina, witwa Ruzoyi yari umuhutu, yasize impfuvyi, abana bato cane, yasize impfuvyi, yari umuhutu. Ariko yarahagurutse aravuga ati turarahiye, sindi umututsi, ariko nase konyura amategeko President Nkurunziza twatoye. Aremera, yishwa kubiswa inkoho, benshi barabizi, yishwa kubiswa inkoho, ati you shouldn't be here, ntiwatezwa kuba muri ibi bintu. Ariko benshi mwarabonye ko abarundi baranse ko bacibwamwo imigwi, bemera gupfira hamwe bagwanira ukuri. Ikindi nagire kuri mpereze ko kora aka kanya dufise igihozo gikomeye cyane kuri bene wacu bapfuye itariki 12. Nuko umuntu wari wese ngaha turiko turavuga amazina yabo, ni byiza kuko ntituzobibagira. Nubwo twobibagira, hari imiryango yabo idashobora kubibagira, hari igihugu kidashobora kubibagira. Ikindi kintu nagire mpereze ko mvuga ni iki kintu twasubira kwiyumvira ati koze twavuga twagwanira. Ego Nkurunziza yaragiye ico kiringo ca gatatu,
yafashe nawe nyene ncamwereye mugabo ubuja twanse kiya gihe 2015 ubuja twanse ubu ntitukiri mu buja gusa n'ubuja bwiyongeyemo ubukene amarira n'amaganya ndasabye umuntu wese yumva ko yubaha kandi aha agaciro bane Pumuseni n'abandi bose bahabe bagapfa mu nyuma ngo yumvira ati niki kinokora ngo ntiduhemukire iragi badusigiye ngo bwa bwoba bavuga bati simfise ubwoba bwo gupfa ahubwo mfise ubwoba ko abarundi bazorambirwa nivyo byatanguye twatanguye gushinyaguranira kuko benshi bari sindi muje ndabisubiyemwo benshi mubo twari kumwe muri urwo rugamba bari bujumbura nibo bwo bari bafise kandi biranuka ko byinshi intege zaracitse twarabaye twaremeye turagira ubu benshi dushinyagurane hagati yacu tugaye tubonana nk'abansi mumbabarire n'umunsi ukomeye cyane itariki 12 n'igihe ukibuka amazina ukibuka ugwaruka rwari rufise benshi bari ugwaruka ikindi no babwira kandi gikomeye cyane uravye ugwaruka rwinshi bapfuye si abantu bava mu miryango ikiriritse si abantu bava muri ya miryango imwe twovuga ngo ya miryango noble n'abantu bari batwawe n'ukuntu abantu batari baziga kuba minisitiri cyangwa we ngo wawe bagire ubutegetsi sintari kubagwanira ubutegetsi bari kubagwanira ikintu bita etat de droit mu Burundi n'abantu benshi imiryango yabo bapfuye bacitse imigongo zari imfura mu miryango bari abavyeyi bari kirumara mu miryango yabo ariko baremera baragenda nico gituma ntidushobora guhemukira abo bantu ndinginze umuntu wari wese yumvira ariko arumvira ntidushobora guhemukira abo bantu hari byinshi byo gukora ndasabye cyane ngo ntidusubire gushinyaguranira ngo dusubire kugira iki turafise umuntu yaduhekuye turafise abantu bahekuye igihugu cacu abantu batwaye abana ikintu mutamenya cyane igihugu cacu bajya abantu bamwe babaye impunzi abandi bakicwa n'abantu bari bafise capacity yo kuvuga ati turanka ikibi sindi ko navuga ngo basigaye mu Burundi ntibari ngo ntacyo bari bamaze ariko mumenye ko twatwaba abantu bari brave mumenye ko igihugu cacu catakaje abantu bakomeye cyane mumenye ko igihugu cacu catakaje intwari zikomeye cyane ico dukwiye gukora rero ni ukugerageza kwimita ibyo bariko barakora ntiduhemukire koze bariko barakora hazoba bamwe bagwanira inyungu zabo canke zizariye uheza guhemuka ibigori bikera biragoye ingene twoza turibuka duhoza iyo miryango duhoza ababuze ababo kandi ababishe bakiri ngaho ababishe bakiri mu butegetsi Gahomera kiri karitwa ngo n'umusirikare w'igihugu Gahomera yitwa ko akiri mu tufise amazina dufise ibintu byose bariko bakaba ari mu gihugu ivyo bintu twovyemera ko tugira ubwoba kwereka inkozi z'ikibi zidutera ubwoba ntizikwiye kudutera ubwoba inkozi y'ikibi ntikwiye gutera ubwoba umuntu n'umwe byari bikomeye twarabibonye ariko nta nkozi y'ikibi ikwiye kudutera ubwoba they are so weak hari umuntu yambwiye kwa kanga avuga ati turiko turaganira kuri ibinyene avuga ati baje baravuga ati never yabaye gute abangute nkujya mu president gute abanyarwanda n'abandi basigaye badutwenga ati never mu president gute kubera iki twiko turahemukira koze ntitubona nese ntituri hamwe ntituciyunze umengo manifestation ya 2015 nico kintu caduhuza ariko hari byinshi biduhuza amaraso y'inzira karengane yasheshwe araduhuza uyu munsi araduhuza kandi ashimiye cyane aba bantuze ba Reynolds ba Rumata abitwa ba Pamela bantuze bandondeza abantu bose batangiye kuza bakavuga tuti katuje hamwe nimumenye ko mumenye ko dufite tuko dukora ngo twubaha amaraso y'abana bacu bapfuye n'ababyeyi bacu bishwe mu kurangiza no kureka nsubire ntera intege umuntu wese ahari biragoye ko umuntu wo muri Mugamba canke muri Mukica ku Musaga ca Mutakura canke yabuze uwiwe
yabuze uwiwe umubwira ati mpore mama bizohinduka, abona abantu b'abategetsi bafise amaraso mu minwe, baza bakatubwira ko igihugu, kubona abantu, ndababwije ndabisubiremo, mumbabarire cyane ndabisubiremo, kubona abategetsi bakoze amaraso, bafise amaraso mu minwe, tuzi abo bishe, dushobora kubashirako amazina ati we wishe aba n'aba, bariko batwara igihugu uyu munsi, hama tugaca dutangara ngo igihugu kirakenye, ngo igihugu ngo ntigifise igitoro. Ahubwo twebwe nyene hari ikintu twibagira, iminwa yakamwe amaraso ntiyofasabwa amata, umuntu wanyoye amaraso ntiyoja gufata ngo igihugu agihemwo agikure mu bukene. Babashira mu bwoba, investissement yabo n'ubwoba, ntitwemera ngo ubwoba. Jomo Kenyatta yavuze ati there is nothing to fear but fear. Barundi murakoze cyane, ndashimiye bose abari kubakora ngo amaraso y'inzirakarengane, yasesetse ntazasesekera ubusa. Ndabashimiye cyane kandi ndabifurije Uburundi, muze tugwane, muze bose abibone, ntazoye kubaza ngo Pacifique ntazoye kakora iki, bashiraho ije zareka akora iki, ahubwo bazitije ndiko nkora iki kugira ngo aya maraso ndayubahe. Ico ari cyo kibazo wibaza. Ubu ntibigira hahandi ngo twiteze naka, twarashize hope muri Senarede, murabona ko atabo byashitse, ariko reka hazi mwese avuga ati ni igiki nkwiye gukora kugira ngo igihugu cacu gisubirane iteka, igihugu cacu ntigisubire gutwagwa n'abantu bitwa ngo ndakugarika aze premier ministre, ndakugarika mugegeze mwimvira amazina. Sivyo? Murakoze cyane, Imana bahezagire, kandi ndangije ndemesha ababuze, abahuye n'amahano, buraca bugacana yandi, kandi buriya ntibutera ku mpeshi. Murakoze cyane. Ego merci Amor Fati kwijambo mudushikirije. Ico no kwemerera co intwaro nizahinduka hazoba monimo kuri abo bantu twabuze tutanka. Ikindi naco, iyo ni observation yanje personnelle, kwijya gihe muri 2015 hari umuntu asenga yambwiye ati ibi bintu aba badede bariko barakora bizozana umuvumo udasanzwe mu gihugu. Aba bana bahejeje kwica, bahejeje gusesera amaraso, ati ni na ekonomi izokoroka, bajya abantu bose baguma baca bugufi ngo reka nkize basi agatwe, reka nje kwishuri, reka ndungika abana mu mashuri, reka nje gukazi, reka ndeka aba bantu amaraso yabaseseke nihorere, ubuzima bwanje bubandanye. Imana izobashira muri situation ubwo buzima nabwo nyene buhagarara, ekonomi ihere ipfakane, kandi nivyo biriko biraba muri kano kanya. Donc Imana yarahanya abarundi bahoze gushika naho haza umupresident abashinyagurira akababwira ati ayo maherangira ndayagira impapuro, kandi akibabwira yitwengera ngo none yagize impapuro rero, kandi nyene yabaye impapuro namambona misi yose zijya konte zaba yigenga bandika bati ubu igeze kuri $7,700, ntimuzotanga rigeze kuri 10,000. Nayo maraso yasesetse, mwese murahumiriza mwanka kwikura abo bantu babatwara ku gikenye, babatwara nabi, babigisha amoko. Nuko ndibaza yuko Jean Pierre namwe muri rescapé, sinzi ko naba nihenze. Oya just mwiriwe. Hariho umu rescapé muri aba bafasha amajambo. Oya je na je nk'umutemo. Reka ndamukwibutse, Jean Pierre n'umujournaliste niwe yafashe. JP karibu. Ahubwo nyabuna n'umushitsi dufise nibigira Nadine nawe yashitse. Yego. Pardon, Jean Pierre karibu gose, karibu. Reynold. Yego, pardon. Sina nakumenya. Bite? Reynold. Yes. Icyumviro canje kitaragenda nagomba kubera ahantu twagomba tugaruka naho ntavuga amazina na jewe yarandashe Gahomera. Yego. Arampusha, nagomba nibutse kubera abatumire babivuze hamwe na Amora abivuze, ariko nagomba nibutse akantu kuri kijanye n'aba bantu baguye hariya aye muri komine ya Mukike mu ntara ya Bujumbura, gato cyane byerekana ko ubutungane deje hari ivyo bwari bwavuze butigeze bukora. No kuvuga ko igihe
kiriya gihe umushikizamanza kizigenza wa Republika Procureur General mu Gifaransa ari Valentin Bagorikunda ubu nibaza ko atwara ONPR ikigo kijejwe kuziganiriza kimwe kimeze nka gikora nka INSS muri make duciye muri make yari yavuze ati atwara cour constitutionnelle la cour constitutionnelle atwara cour constitutionnelle yari yavuze ati mu byabaye twemera nuko hariho abasore indwi batwawe mu Kanyunya muri ngira ba prononce Kanyunya cyangwa Kanyunya muri commune Mukike mu ntaya Bujumbura ati rero abo basore indwi twaragize amatohoza turabona ko bakuwa ahantu bari bazima baragenda baricwa acavuga yuko huguruwa amadosiye abiri yugururiwe umufisiye w'igipolisi n'umufisiye w'igisirikare atavuze amazina ariho kugera ubu ivyo bintu vyagarukiyaho nico nagomba kongerako. Okay, reka twakire Jean Pierre karibu gose. Ndabaramukije mwese abariko batwumviriza namwe mwatunganije ikiganiro. Jewe sinza kuvuga byinshi cyane ndabacira ku mayange gusa bikeyi byaro 11 na 12 2015 kuko niho narindi nakora akazi kumenyesha makuru mu reporter yakorera mu Burundi muri ikinyamakuru cyo hanze no kuvuga ko iyo munsi si kuvuga ko uyo munsi waje giturumbuka waje kurikirana n'indi minsi myinshi abantu bishwe kandi by'agashinyaguro biteye ubwoba no kuri Cibitoke Mutakura Kanyosha Musaga Munyakabiga sinovuga ngo yari cyane buga aba manifesta bariho je ikintu cya mbere mvuga nti no shimira aba manifesta bagwanyije turazimanda kuko bagiye hamwe bafatana mu nda basangira kabisi nagahiye kuzuba no mu mvura atagucaguranamwo ubuhutu n'ubututsi canke mugambwe uyu canke uriya anye kandi batigeze bagirira nabi CNDD-FDD naho yari kuba yambaye bamubona yambaye umwambaro wa CNDD-FDD ntaco bamugira ngo n'umuntu ze bo bagira manifestation zabo bakaduza pancarte yabo ikintu caza kirabahungabanya rimwe na rimwe n'abapolisi baje kuza novuga ngo muri renfort canke baza bita muri abo bapolisi bari basanzwe ariko barakora akazi kabo kubuza aba manifestation abo nibo baza konona rero bakonona abo bapolisi basanzwe ariko barakora akazi kabo ni naco gituma mu nyuma hagiye kuba abasoda baza gucunga kugira ntibice bajya abantu baza bagaca hagati y'abandi bapolisi kugira ntibice aba manifesta rero 11 Decembre 2015 mu gaturuturu niho numva amasasi jewe ndaba Munyakabiga ndumva ko amasasi tari aya manifesta kuko ya manifestation kuko aba manifesta batangura haje mu masize niho batangura kubona abantu batanguye kuza baraja mu ibarabara kugira ntihagira baja ku kazi nivyo nibaza ko bagira cyane byo nabona hanyuma ayo masasi aravuga mu ijoro hamwe wumva ko biteye ubwoba ukumva umenga ariko avugira hariya ku Musaga canke mu Ngagara mugabo je naragiye iruhande y'idirisha ndumviriza ndumva ko menshi ariko avuga ava kuri kote ya Musaga rero ndaca ndarindira ko buca gatoyi ndasohoka abana bagira baje ku ishure nca ndagenda ndatembera nca kuri Muyinga ndaduga buhoro nja nkugenda muri ville shitse kuri Avenue de l'Université nta n'imodoka yarengana bashaka ndabona ko ta modoka iri kurarengana kote Avenue de l'Université na kote uravye hirya urabona Boulevard de l'Iprona urabona ko ta muntu n'umwe ariko arava mu nzu haheze umwanya niho twumva rero twabona abantu b'amakinga bavuye kote ville batubwira ati ngwaho twese tuca turiruka tuva mu ibarabara turaja mu muhiri wacu je ncitse muhiraho naba ngira shike muhiraho naba niho numva rero amasasu rero menshi ico gihe nari fisa kapari foto mu ntoki nafashe udufoto dukeyi video dukeyi twingene abantu bariko barahungira mu makanivo n'ingene bikinze ku miryango mugabo zice zirabanganira avuga cyane cyane ninjira mu rugo ndinjageza ndugara cyangwa umunsi wose nibaza ko ntasubiye gusohoka kandi umuntu wese yariko ariruka ntiyarabaho gwarashitsi wabo aho yashikira niho yinjira kandi yaciye ahirwa uyu munsi wose
inyuma gatoyi haciye hatangura kumvikana amasasi menshi kandi hafi muri quartier ya Nyakabiga. Urumva je cyo nacankora nk'umumenyesha makuru ufata kamera ugashira ahantu ubona basi hanze, ubona utunyoni, wumva n'amajwi y'intuze amasasu. Ico nico nakoze gusa, nta bintu byinshi nafashe ngo ndakubeshe, nta birenga ibyo, nta munota urenga umwe nafashe w'ama image. Rero amaja ku mugoroba bimeze nk'ibihunga bihureshe gatoyi, ibituruye gatoyi, hariho ukuntu je nashobora gucisha kamera telefone munsi y'umuryango wa portail nka filma kugira ndabe hariya hariko harengana nkande canke iki n'ibiki. Mu nyuma narumvise amasasa 6 yarashwe amaja nka saa 11 n'igice, ariko mpejeje kumva imodoka ihagaze baca barasa amasasa 6 ari basha tuzogaruka tuzobaha icaye ejo. Mugabo hahandi mpagaze ngo ngira nduze umutwe ndabe ababanye barambwira ati oya reka manura ntibakurase. Rero mugabo cyo nabonye narabonye ko ariho abasoda bo muri api bajya muri garde présidentielle bari begeye washaka ino kuri avenue de l'université. Narabonye umurongo w'abo basoda bavanze aba berever bajya abasoda n'aba api. Mugabo warabona ko abasoda bagenda kwega bavuga ati tugende kandi burya tugira Imana kubona barashizeho abasoda baza gucunga ajya amakartier abacunga ama manifesta kugira bafashe bajya abapolisi baza guhagarika ama manifestation kugira ngo ntashike muri ville. Nibaza ko hari ikintu kinini bakoze. Burya hari ikintu naho umuntu yogaya abisha abantu harimo n'abakije abantu. Iyo tutagira Imana ngo habemwo abasoda cyangwa abapolisi bakora akazi professionnellement, inganda zari kugandagurwa. Nukuvuga ko je bajya nabone ndabashimira kuko bakoze akazi kanini, kandi burya ntiyazobura umunsi bazoza nabo bakavuga ibyo babonye. Tubihe igihe gusa bizotinda bimenyekana. Ikindi novuga lo 12 mu gitondo umva bararasa nta uramenya byabaye byose. Niho je navyuka nka saa 12 ndasohoka ndegera, mugabo ndabona ko biteye ubwoba nca ndarindira rero abantu barabanza baraja mu ibarabara kugira ndabe ko shobora naje kwegera, kuko cyari gihe umumenyesha makuru abonye umupolisi abonye cyangwa umusoda muri bajya muri documentation canke bajya muri api canke bajya babandi baba batumwe bakora ukundi kuntu umuntu adashobora kuba atahura. Umumenyesha makuru ari wenyene byari bigoye kugira je gukora inkuru ahantu. Je ndarindira rero ko abanyagihugu batangura gusohoka, niho natangura gusohoka nanje ndafata amasanamu. Hariho ibiziga byari hepfo yiwanje bitatu, umwe yari babiri bari bambaye amasengre, wo hagati kaba yari yambaye agapira kirabura, n'ubu amafoto namye ndayaraba. N'umumama yari yambaye igikanzu cirabura amanuka aja kubabahaye. Je rero ndegera buke ndafata amafoto cyangagenda rero kuzunguruka mu Nyakabiga. Mugabo aho hose sinashobora kugenda jenyene, twajana n'abanyagihugu zitwa nk'uko umenga ndi umunyagihugu asanzwe, kuko na kamera nini nari nayisize muhira ntwara gukoresha ka appareil photo, niko nashoboye gukoresha kuko mbonye imodoka ari mu y'igisoda cyangwa igipolisi je naca ninyegeza mu banyagihugu kugira ntihagire unkubita ijisho. Rero turagenda turaraba abantu bapfuye, ingene bamwe baca babatwara n'ibirato bakabarasa amasasu ukuntu biteye ubwoba, imiduga babomaguye. Turazunguruka. Jewe naraharuye abantu bashika, kuko naho nsubiramwe amafoto ndashobora guharura abantu bashika 23, ibiziga by'abantu bashika 23. Rero abo bantu bashika 23 hari abari bajyamye mu mabarabara, hari n'abari bajyamye mu mazu, mu nzu iri kuri 16 uduga yari a droite ya nyuma, a droite hariho umuntu biciye mu nzu basiga babomaguriye ko n'ibintu. Hakaba n'ubundi yari ruhande ku kabare kuri 13 mu Nyakabiga ya kabiri, umujene ari gifawazi nawe ne bari bamurashe. N'ubundi yadanaza amata ku barabara rigabura Nyakabiga ya mbere n'iya kabiri, bamurashe nawe ne bamurasiye mu nzu. Ugacura n'abandi bagiye bararasira rero hajya kuri avenduramo de l'imprimerie, ingene babarasiye mu makanivo. Kandi ingene ubaravye
amafoto nibaza ko bamwe bamwe bahora bayabona kuri internet ariko urabona uti uyu byaje byose ngire bamurashe naho baba bade kugema gute ntibari gutumbereza mu gahanga ngo basambure umutwe gutya hanyuma mu nyuma turazunguruka abandi abajournaliste bari bamaze gushika ari benshi mu nyuma turumva ko hariho conférence de presse yabera muri documentation yabaratuza na Pierre Nkurikiye no muri no documentation mugabo dushitseyo twasanze havuga baratuza gusa jewe ico nibuka nuko yavuze ko hariho abantu 87 n'abandi basoda bane canke batanu inyanka Burundi canke abo bateye 87 n'abasoda batanu canke batandatu je me rappelle pas nasubiye na vérifier neza muga ni nk'ivyo biriho umuntu ashobora kubirondera arashobora kubitora kuri internet kuko hari abajournaliste benshi babivuze bari muri conférence de presse sijewe jenyele ikintu mugabo je nagiye kuza nararavye umurongo w'abantu bazanye muri documentation bakatwereka ama mitrailleuse bakatwereka amabotine mugabo uravye neza ukitegereza warabona uti uyu muntu agwana ingene yari yambaye byari byo byose hari impuzu yo kugwana hari udukabutura hari udupantaro cyangwa udushati umuntu aba yambaye biraboneka ko bashobora kuba arabo bayoye muga aho nawe ntawuhaririza kuko wewe ntacu ufise uvuga cyo guharira nabo muga ikintu cyatangaza no kubabona ko harimo n'umuntu twabonye ko docteur uti uyu yoja kugwana gute ko niwe yarakuze aboneka ko byo kugwana byo kugira ngo ntavyo bagishobora Burundi hanyuma mugabo turavangaho baturaba nabi ndazi ko je bandaba nabi kabisa cyane gose kuko kuva mvuye muri documentation sirasuye kuza nditembereza canke mu reportage ko nishakiye kose kuko hariho inkuru nari namaze kuronka kandi barakoze neza kuma iyo nkuru kuko ari naho naje ntaba nkiriho niho mvuga nti burya abantu bose si babi ari umuntu agucira ku mayaga saho honyene jewe nahakiwe no kumusaga naraswe kenshi ngira Imana ati nkaribwa kara n'ababandi b'abapolisi nyene bamwe baba baje ku kazi baje gukora akazi kabo kubuza manifestation abamanifestation ngo nibashike muri ville kuko twe twabaca inyuma kuko mu bisanzwe no mu kazi bakubwira ati wewe uje kote y'ahantu wibaza ko ari fort niho uhagarara rero turiko turanywa amazi niho umupolisi yaza uri kuranywa amazi akabona ufise icupa mu modokari ntiwumwima kubera twasangira natwe twari turi ku kazi twese kwacu usanga rero muramenyeranye cyangwa akakubwira ati wewe uno musi ntuje hajya kuko uriya muntu burya ntiwibaza ngo arondera ikindi arondera wewe ati rondera kuntu wewe witabisha telefone kwaje urabingene ucomoka gucyanye ati mugabo ujya wewe ivyo tubona byo arondera wewe cangira Imana gutyo uyo musi ndarusimba n'iyindi misi rero mvuze kuri ivyo byo mu Nyakabiga canke mu yandi makartier je novuga nti karagahomera bunwa n'ukuri sinovuga ngo bwabibone hehe ikintu no musi kingumamo kimbabaza sinovuga ngene bishe Christophe kuko sinamubonye nuze ikiziga nabo narashitse aho bamwiciye ndabona aho babeciye umuryango wiwe muge ikintu kibabaje ni mu Cibitoke ahantu bishe umuntu bakamutwara bakaca bamutwara n'umutima bakamubaga bakamukuramo umutima ari kimuga afise kibando ico kintu n'ubu kirankora kunukuri hanyuma ibindi byo ni byinshi ntawo bivuga ngo abimare kuko kuva 26 gushika ndinde mvayo muri December 2016 kirango ni gake ntaja kurondera amakuru naho byagoye mu nyuma ya kudeta bamaze guturira amaradiyo ntaho umuntu yashobora kwiyadukiza ngo agende wenyine wategeza kurondera abandi bajournaliste bane batanu kugenda muri group ibintu twabonye ni byinshi ntawo bivuga ngo bivugwe ngo abiheze no munsi mugabo jewe ndashimira abarundi bafatanye mu nda kandi n'uno munsi bagifatanye mu nda bakundana banka gucanamwo kubera hariho abashaka kubacarishamwo abo bahutu n'abatutsi uko Imana yabaremeye mu Burundi nibibandanize bikundanira tugira amahoro. Ego, merci pour votre témoignage Jean-Pierre. Turafise aussi iteka ryo kwakira Nadine Nibigira umudamu agira recherche ariko pasa PhD yiwe muri criminologie aramaze kwandika cane gose ku Burundi
karibu Nadine mudusangize ivyo maze kwandika ku bijanye n'iyi ntwaro idutwara uno munsi muyikompaye n'iza kera.